Kevin sawa. Ni bien, turashima. Meze neza. Namwe. Bon. Ndiko ndibaza ko ubukwe bwawe na Kane buzoba bumeze neza cyane. Ndetse n'ubukwe bwa Angeli na Kevin ko buzoba bumeze neza cyane rwose. Ariko hari ikintu nahoze nibaza na n'ubu naburiye inyishu. Iki rero? Ni kuri Kevin na Angeli. Ese koko baki abantu babiri bagiye kubakana bakundana koko? Gato. Niye mpamvu utuma wibaza icyo kibazo? Bon, en fait, urabona kuva kera Kevin yahoze akunda wowe Jenita. Ariko amaze kubona ko Jenita vyanse, nibwo yake gukunda Angeli. Nibaza rero, ese Kevin azova abana neza na Angeli mu gihe umutima wiwe yicaye wewe? Ibyo bibaza byari bya kera. Jenita barafise uwakunda, kandi na Kevin arafise uwakunda. Uzotangara niba abana bakarambana bakamarana ubuzima bwabo bwose. Okay, ufite kuba mukunda na problème. Ariko ibyo bibaye nawe utoryoherwa. Ariko afite ubwoba hamwe bitoba. Niwibaze umunezero Kevin yogira abana na wewe. Si wazogira abana na Angeli. Niwibaze rero kubana n'undi mugore mu gihe umutima wawe yicaye y'undi mukobwa. Iyo nkuru abantu babiri nizo bigira iryohana gato. Izo bari nkuru y'umubabaro. Oya. Kuko nahoze mbikubwira, ugira urukundo rubitse amabanga menshi. Niba jewe Jenita hageze ko numva ko nakora mariage nkicara nka mugore w'umuntu. Ibintu byose birashoboka. Kandi ikindi naco hagira urukundo sutwa turuhitiramo. Ahubwo nibwo guhitiramo rukwifatira intumbero. Ndabizi neza Kevin na Angeli bazobana neza kandi cyane kuko barakundana. Nta mpamvu yo guhangayikishwa n'ivyo bintu. Oh, okay. Mboreka tuvyizere. Bon. Ariko intango y'ubuhanza n'amasoso. Yakubatiga imisi wana ahubwo gira uvuze kudufasha ubukwe rigahageze. Bon, je tunaje kukubaza. Yanga ibintu bigeze. Ndakuzanira ibijumba. Nijya mbere ngiye kujya ibijumba jewe nitekeye. Ndiko ndibaza nimba biza kuba biryoshe. Obya. Ariko jya humve. Mu minsi mike iheze nariyumvise ndakwanse cyane numva ndakurakariye nkumva uri kurarenza kuba inkubaganye ariko sinarize ibyo uri kurakora nyuma nibwo nagiye gutahura ko ari jewe ahubwo nari nibeshe Anje nawe icubahiro cy'uko nigeze kugukunda nishimiye ndetse no kuba nawe warigeze ku nkunda nubwo bitoshika ngo tubane ariko urukundo rwacu igihe cyose ruzohora mu mitima yacu nubwo nazi ubusobanuro bw'urukundo ariko nizera ko ibi biriko biratubako je nawe aricyo gisobanuro cy'urukundo rwa nyako Anje, reka kurira. Dukwiye kurangiza chapitre imwe y'ubuzima, tugatangura iyindi chapitre y'ubuzima bushasha. Tugomba kongera tukibera inshuti, kubera ko tugiye kubakana n'abandi bantu. Anje, reka inkuru y'urukundo rwakirangirire ngaha. Je nawe tusubira kubonana mu bundi buzima. Ese wombera inshuti y'ibihe byose
baravuze ngo iyo izuba riserutse riba rigiye kurenga, niko bimeze. Niyo urugamba rukomeye ruba rugiye kurangira. Ese kubera iki ibyo tubonesha amaso yacu, ibyo twizera neza ko ari ibya nyabyo, akenshi dusanga atari byo? Ndiko ndibaza, Kani yavuye mu Bufaransa aje gukorana ubukwe na Angeli, cyangwa yaje gukorana ubukwe na Jenita? Kubera iki aba bantu babiri ukuri kwabo baguhinduye ikinyoma, maze birangira abantu benshi babikomerekeyemo? Kandi n'inshuti yanjye magara kuva mu bwana bwacu, twasangiye buri kimwe, twasangiye byose, ariko sindi ko ndatahura impamvu